20 times, 5 times, twice n'izindi nshuro zirenga. So ikintu cyari rero ngaha ubugomba guturuna, donc ugaturuna telefone ukayizinga. No kuvuga ibi birafasha kubona yuko telefone ari original no ko ari fake. Telefone fake ntibikora, original yabikora. Nko jereka mfite ngaha 20 times iki kora amatournage inshuro 200 zose. Ya, murabibona. Ya, inshuro 20 zaheze. Reka ngiye twice, ngiye kabiri konyine murabe. Ya. Hello my people, murameze neza. Hanyuma uno munsi ndabazana agatrike k'ubwenge tuza kurabira hamwe muri application ya Google gashaka gutuma telefone yawe ubona ko ari original cyangwa se ari fake. Nakana k'ubwenge ndazi mwese nimukabona muraza gutangara, nta muntu numwe hope very well ko ata muntu numwe ari bwakabone. So mwe gusa mugumane nanje till the end of this video for not missing this opportunity. Hama ukaburi mushasha, reka ndagusabe ubanze uje muri Facebook my people, ubanze uje muri Facebook, hanyuma nyine nkuko bisanzwe ukubita ijambo follow kuri no page ya New Life Studio Bwe News. Bana kurikirana n'abantu 44,000 ya ndagoma ngo ube uw'ibihumbi 44 na kimwe. Yes, baza kuza nyene ufyonde ko ngaha, hanyuma ukabonera ijambo ngo following, umenye kuza kuburi kurankurikirana, nta video nimwe izokwigera igucika. Ye ntibiza kuba birangiriye aho, ucuzana muri YouTube, hanyuma dufite chaîne yitwa New Life Studio Bwe News, waza kuyihosheresha nyene hajya usanze urondeye ibintu, hanyuma ufyonde subscribe si ko turakurikirana n'abantu 2,800. Ya, nta kubatinza, nta kubicisha amajambo, tureke niyo ubwenge nabazaniye. Tuza kurabira hamwe muri application ya Google ishaka gutuma telefone yawe ubona ko ari oje cyangwa se ari pirate. Ivyo birashikanye nk'iyo wagiye kugura nka telefone, ako kantu umuntu wese aza kugakora, muze gupratika, umuntu wese biza gukunda aze guca yiyemera telefone yiwe iza kuba ari oje. So uko biraza kugenda mata uja hino application ya Chrome, hanyuma kenshi hacaza ibintu musanze mwakora, ucuza hano muri recherche uca wandika ijambo nkuko ngoma nandike do a barrel lol nkuko. Yes my people, do a barrel lol, hanyuma muce mu searching muhosheje kugira ngo musanze murondera ibintu n'ibindi. Yes, hanyuma maza kumanuka aha maza gushikira ahantu hameze uko murabibona. Nuvuga ngo jewe murabona ino telefone yanje bisanzwe reste déconnecté, ahike kesho gusanga ushemo email je ushaka uravyanga. Ya, ngobo reka duhitemo kuri no site nyene do a barrel lol chatifyondako. Hanyuma tubanza kwishyondako, murabona aha hejuru ahantu handitse 20 times, 5 times, twice n'izindi nshuro zirenga. So ikintu cyari rero ngaha ubugomba guturuna, donc ugaturuna telefone ukayizinga. No kuvuga ibi birafasha kubona yuko telefone ari original no ko ari fake. Telefone fake ntibikora, original yabikora. Nko jereka mfite ngaha 20 times iki kora amatournage inshuro 200 zose. Ya, murabibona. Ya, inshuro 20 zaheze. Reka ngiye twice, ngiye kabiri konyine murabe. Ya, muze kuraba. Nuga kabiri kigenda pole muri rarani. Ya my people, Hano kwa akantu k'ubwenge kanyere 5 times, ushaka kuragira n'inshuro 100 wewe bivana na wewe. Ushaka kuragira na 100 times, yaho nkakarongere 100 times murabe.
Yes my people, aka kantu nakantu kabafasha urabona kubona yuko telefone ari original kandi urabona yuko ari abantu bake bari bakazi, n'abantu bake bari bakazi. Reka tugire do a barrel 100 times, tusonda hano kuri 1000, izi ni inshuro igihumbi, zotwara igihe kirekire. Hanagize inshuro igihumbi. Yes my people, urabona ko nagize 1000 times. Murabona neza yuko telefone ikigenda neza, kandi rero aka kantu muri kumwe akagira kaba kariko kararefreshinga najya masearch uba waragiye ukora kuri Google. Murabona nyene yuko akantu k'ubwenge nari nabateguriye muri Google hinyegeje utuntu twishi, tuzogenda turaba kamwe kamwe natwe nyene mugende mudusobanukirwa, hanyuma mushishikare kumana nanje mubane nanje. Thank you for watching.